jeune bo mu Burundi by'ukuri bijukiye gukorera Imana ese twobibamwo neza tukabibamwo by'ukuri kandi baririmbire urukurikirane rw'indirimbo y'indwi nkundira nkayiririmba ko ndakunda kweri hajya hano na kweri irya jambo kugira n'abandi bumve ko igomba isohoke ihari igihe cyaho rero kagomba kigere ko twatsindanishirijwe tukwizera dufise amahoro menshi ava ku Mana ko twatsindanishirijwe tukwizera dufise amahoro menshi ava ku Mana n'amahoro ko twatsindanishirijwe Imana yacu n'Imana idatetereza n'amahoro ko twatsindanishirijwe Imana yacu n'Imana idatetereza ko twatsindanishirijwe n'ukwizera dufise amahoro menshi ava ku Mana ko twatsindanishirijwe. Shalom mwakunze ijambo rya Kiza TV reka nizere ko meze neza mwiriwe canke bwakeye neza bivaye naho mudukurikirana mwerere canke nawe urabiye ino video reka ndabasabe kugira subscribe like share ndetse na commentaire ku bantu mutamerewe neza canke mwabuza abantu canke muri mu bindi bihe bitorosha kubera ko muri ino si habera byinshi reka ndabaremeshe ndababwira yuko hari Imana ihindura ibihe hari Imana ihindura amateka hari Imana irema uyu munsi uko mubibona twatewe iteka ryo kwakira umwigeme akorera Imana biciye mu kuririmba aracana umujene kandi murabona asa neza ariko imbere yuko ndamwakira reka mande senge twiragize Imana kugira ntabaye twe tuvuga bari tuvugisha kugira namwe mugire ico mutoye mugire ico mutahoye. Mwami Yesu turagushima kuri mwizigirwa turagushima kuri Imana mva kandi uri Imana yishura turagushime kwangeye kutwongera uno munsi kwangeye kutwongera uno mwanya no data turaguheje umwana tugiye kumura ahantu ivyo tugiye kuvuga udukoreshe ntabatwe twivugisha bari utuvugisha maze uza gutahura nawe mutahuze uzobukoze n'imizina ryawe ryera amen. Namahoro Ego ndashima kumwe guratekanye cyane ahubwo nanezerewe ko nababonye ego mwo kwidondora mukatubwira aho musengera n'ibyo musanzwe mukora. Akazina kanje nitwa Maniramfasha Evelyne hama nkaba nsanzwe nkorera mu shengero ry'Urutare yagize dihoshe hama kandi umuririmbyi waho yagize dihoshe ne yagize ya mama buntu iri ngaha mu Buyenzi ndibaza ego musanzwe muririmba muri eglise gusa canke muramaze no gusohora indirimbo? Ndaririmba kuri eglise n'indirimbo giti nyine cyibonje byumva ndazifise ego. Bigenda gute umukobwa mwiza nkawe canke atagase abakorera Imana biroroha canke ubuzima bwawe bwose bwegura Imana? Kubwanje biranyorohera cyane kuko yaba umwigeme arakenerwa no gukorera Imana twese nta numwe atabirekuriwe rero muri uko gukorera Imana uri umwigeme biranagufasha kutaja no muri za nzira zimwe nyene zitugora kandi kenshi abaririmbyi babigeme usanga kenshi babacira imanza ngo ntibakitswe burya barakitswe ariko sikuvuga ngo babacira imanza majority benshi nuko usanga bameze usanga tuza tubabona dimanche imbere ariko hagenda mu isi tukasanga ibindi bintu bakora ntibihwanye na image berekana bari muri eglise ariko yahazumake we atari kumeze ego nivyo kuko burya kamere y'umuntu afise kamere ashobora kwinyegeza ari ahantu mugabo kamere iravyuka ariko rero ntitwaremewe kugira kamere zituganze natwe turafise kuzica muri uko kuzica naho ufata ingingo
ukaba umuntu uvuga ati je ndi mu gikorwa nahamagariwe ndiko mvuga ubutumwa nakazoyibona indirimbo nakazobona ubutumwa ndiko ndavuga mbe ninifata kujya kuntu azonyakira gute kenshi abigeme dukunda kenshi gukoresha ibintu ufitaniye bifu n'umuntu ukagomba kubigaragaza ivyo navyo mu gikorwa c'Imana bisaba ko duca bugufi kandi duhura n'imbomana nyinshi cyane ariko muri ivyo navyo harimo gusenga turanesha uko nitwo kwishoboza tutari kumwe n'Imana turanesha uko nitwo kwishoboza tutari kumwe n'Imana ndibaza ko namwe mwagafasha kubera ko jewe namaze kugafata ndakunda kubaza abatumire banje kenshi yuko ukijijwe wavutse ukijijwe canke waje ukizwe ukuze kubera ko hari itandukaniro nini cyane ry'umwana yakuriye muri Sunday school n'umwana yakuze nyine aronga wewe wakuriye muri Sunday school canke waje ukizwe ukuze ego navuga yuko sinabitanguye nkuze nabitanguye ndi muto cyane naranatangura na primaire umva nari muto gose ndakura nja mu myaka 9 10 umva hose naraja gusenga 12 cyo ntangura yuko inyigisho zo kubatizwa muri Eglise Anglicane iri mu Kanyosha ego Nivukira mu Kanyosha ubu ni komine Muha niko ubu byahindutse mugakera hari Kanyosha rero niho mvuka abavyeyi bose egome divukira ariko ibyo sivyo nirata ko kuba nicaye muri Kanyosha ni ubuntu bw'Imana ego ni ubuntu bw'Imana kuko iyo nta Imana itankunda nanje ngo mbe nitwa Evelyne simba ndi muri Kanyosha mba ndi umuntu ntazi rero ko Imana yaciye mu bavyeyi banje bakaba bitwa abanyakanyosha nanje nkaba naciye mva muri uwo muryango nyene ni gihe Imana yari yashatse ko nanje mvuka muri uwo muryango ndabishimira Imana kandi ndabinezerererwa n'umuryango mba mvukamwo ndabikunda nkumva ko nishimye kuko bose bavuga ijambo ry'Imana kenshi abantu b'abaririmbyi birabagora kuronka umwanya wo gukorera Imana no gukora ibindi basi ibindi bibatunga mu buzima wabimeze gute nibutse ku ruhande rw'uwanje sinovugira abandi ariko ego biragoye ukorera Imana atacu uri kurakora ariko ntibica bisigura ko cyo tuyiheba Imana kuko nayo nitanga kuko irashobora kuguha bikanka ikurondera gukora kijya gikorwa shobora kuba umuntu narosa ahantu nkorera kandi hinjiza ariko kuko hari ikindi gikorwa Imana ishaka ko nkora bikanka mugabo sikuvuga yuko ngo babyanse ngo kubera nje muri ya gikorwa kira muntu wese aja mu kintu yumva ko arongo wakinezererewe nimba no ndi umudandaji nkamenya ati jewe n'ukuri ndi mu rudandazwa rw'impunzu ndabinezererewe kandi ndabibonamwo inyungu rero sinoshobora gusha nja mu kindi gikorwa numva ko je ubwanje ataco merita ndumva ko nanje ati ndi muri iki gikorwa vraiment ndakwiye nanje guforoma abandi nk'akarorero je naradandaje impuzu kandi n'ubu Imana senga irumva nzozisubiramo kuko narazibonye mu mugisha abagenzi imiryango iyo ukorana n'abantu mukavana amahoro bagukunda bakakwifuza bigaruka ucumenya ko hano wahabaye neza rero hari igihe uba mu gikorwa kanaka ukumva ko nawe ukwiye kuzana abandi rero byose birashoboka ego tugaruke ku bijyanye na kariyeri yawe ya music gospel watanguye kuririmba ryari winjiye muri studio ryari ko usanzwe ufite impano yo kuririmba of course indirimbo natanguye kwimvira kuri indirimbo ko nahoze ndirimbo no muri Anglicane nubwo nari nje mu ishengero ry'urutare ariko nari nje mva ahantu nahora nkorera ibikorwa by'Imana n'ama ministere wasanga ndimwo nka timu yitwa gospel team ikorera muri commune yacu ya Muha narayibayemwo yarandeze nukuri ndashimiye murongozi wanje ndazi ko azobyumva Bienvenue bizumuremyi ni murongozi mwiza cyane yigisha aba jeune cyane
ndamukunda cyane yaragize icyo anyigisha aramfasha mu kiririmbyi ndamukunda ahari hose yumve ko ndamukunda n'umuryango wiwe ashishikare yigisha n'abandi kumenya kuririmba no kumenya kubahanura bakaguma mu buntu bwayo kuko arafise tara yo kwigisha mu kuririmba no kwigisha ubuzima bw'umuntu rero ndabishima rero kuba nduyu hari igihe bindenga hari abantu benshi shingira intahe ko baramfashije hari urunganwe je twakuranye isaha ndabarabye rangiyo nabe bamwe ngasanga ari ibintu bibi ariko nakingiwe n'amaraso ya Yesu kuko ntacyo nari natanze ntabwo nari mwiza n'ubuntu bw'Imana nagiriwe kuguma muri we kuko nasanze muri hari amahoro hari gukira hari kuruhuka hari ibibazo uhura ukumva ko uradendebukiwe ariko muri ibyo bikorwa byose bifatanywa no gusenga shobora kwitwa ngo ndumuririmbyi ntaramenya valere y'ikiririmbyi canje rero shobora rero kwibaza ati sinzohashika ariko nkahagera rero kuririmba kwanje natanguye muri 2020 gukora ama audio ego niho natanguye kwinjira muri studio izo ndirimbo ndazikora ari indirimbo zibiri kandi ku mahera iwanje atakuba ngo nasabye umuntu yaramahera uvuga ati ndayagure nk'utuvuta ariko ndumva ko nkunze igikorwa ati reka ndayatware numve ko yatara yanje ndimwo ko vy'ukuri ntoyibandanya kuko ari gihe dukunda ikiririmbyi ariko utaraba muri vyo ego rero cyo ndatangura ndaja gukora izo ndirimbo zibiri muga nibuka ko nkiri muto nakunda gusenga nkavuga ijambo ati Imana nkunda kuririmba uzompuze n'abantu banshigikira sinari nzirira aho bizozanana nahanyene bigeze bisushigikira kandi yaciye ahera ku mushinge w'ivyo natanguriyeko mu majambo make urase management ego ndamufise n'umuvyeyi wanje ndamukunda cyane nduwimana Meji ego ndamukunda kuko buryo uronse umuntu agushigikira si bya bose sije namurondeye nuvuga n'urutonde rwa mpwe muyera rwabikoze ego kuko iyo ufashwa n'umuntu atari no mu gihugu cyawe urimwo ntakuzi ntumuzi ucumenya ko ari umugambi w'Imana rero iyo dusenga Imana iribuka ivyo dusenga tuyisaba ishobora kwishura uwo munsi canke ico gihe ubisengeye ariko ukazogenda ubibona reje nabibonye nganuko kandi nabihereye ndi muto nkundi ico gikorwa aho umuntu ambwiye ati mfasha Evelyne utujane muri studio baking nkajana ari nk'ama dance amfasha ngo ari ama clip nkamufasha nyene ati dukora dance zimezuku muri izo ngabire zose nenda zifise rero ndashima Imana ko aho ngeze ubu ngeze ku ndirimbo standatu nigira indwi igomba isohoke video aho hose rero nuwo muntu ashigikira umuvyeyi niwe yaciye ahera kuri izo zibiri nari mfise ego manager wa amaze gufasha gusohora indirimbo zine ni igiye gusohoka irimwe igiye gusohoka iyo imeze gute tuvuge ko bigiye kuza kubira imbere kwera ibimbere nibyo byiza cyane gusumba ibyahise imeze gute titre yawe yitwa gute inspiration yavuye he kwera dufatiye kuri ibi vyisi baravuga ngo urumva nahuye n'umukobwa byagenze uku nuko ariko ku Mana biratandukanye sometimes abantu bakubwira ngo nabaye mu bihe ibinye Imana inkura ibinkuramo bamva ngo ndimbo yitwa amashimwe byagenze gute ubajije neza cyane Imana iguhezagire ego ku ndirimbo navuga kuyigira gatandatu mperuka kugaragaza imaze nk'isomene zitatu ego ndayisize ku mugaragaro yavuga titre ubushobozi kuko hari igihe twibaza ngo ubushobozi nibijya duhagaze ngo ndagiye muhira ngiye gukora aka business kagire inkomezi ariko ubushobozi nashatse kuvuga n'ubushobozi buva ku Mana kuko iyo ugwaye ugasenga ati Mana fasha ingwara ikire cyangwa Mana fasha shike hajya ahantu
ni uburemere bw'ubushobozi uri kurahamagaza. Rero ubwo bushobozi rero nibwo buza gukiza bukongera bugakora icyo gitangaza, ndetse n'abagwayi bari mu kumfiro bakakira. Ariho harimo n'ibya Lazaro, iyo ndirimbo ko nibuka ko Lazaro yari yapfuye, ko akenshi umuntu yapfuye muri iki gihe tugezemo iyo azutse wumva ko woca wiruka, kandi ndazi ko woca bati n'umuzimu kabisa nyene babandi twumva mu mafilme atandukanye, unamubonye woca wiruka. Ariko ico gihe bwari bwa buntu Imana yaduha bwo tubona ibitangaza byayo igenda ikora, igahumura impumyi Barutolomayo, ikagenda ikiza nawo umukobwa wa Yayiro, bose yagiye yerekana ubushobozi bw'Imana, kuko nta mwana w'umuntu azonganya n'ubushobozi bwa Kristo. Rero Lazaro yarazutse, abenshi bitari gushoboka ngo babikore ngo azuke, ariko Yesu ahashitse Lazaro arazuka amazi iminsi 4 mumva. Rero ndabishima ubwo bushobozi, ndakunda kubukoresha, kuko ubwo iyo usabye ikintu ugisabana wumva ko ubwo buremere bwacu ugiye kugihabwa. Rero no muri Yesu rero ubwo bushobozi burakiza, burabohora, burazura, burakora ibitangaza byinshi, ndabyiga ko cyane. Ariho rero ukurikirana rw'indirimbo igira 7 nayise izere Yesu. Subiye inyuma gato, indirimbo ya mbere ivuga ngo bwira Yesu, iya kabiri yitwa nimurondere uhoraho, iya gatatu yitwa ijambo rya Yesu, iya kane yitwa umusaraba, iya gatanu yitwa iya gatanu yitwa isoko imara inyota. Egome ayo niyo ya kane, iya gatanu ni umusaraba, iya gatandatu ni ubushobozi. Iyindwi rero ni ikizi ivuga ngo izere Yesu. Izere Yesu nibuka ko iryo jambo riri mu Baroma 5 guhera murongo igice ca mbere gushika ku murongo wa 5 niho havuga ibiva mu kwizera. Iryo jambo rero nararihawe mu majambo make, niyo nari nzi ngo nzotangura tite gukompoza, ariko cyari iki gihe nyene novuga ko ryari jambo nahawe, kandi ndarikunda cyane kuko narihawe nanje ndi mu bihe bitoroshe. Ariho ngera naciye mpabwa iryo jambo biva mu kwizera, ko twizere Yesu wenyene, kandi ngo ko twasindanishirije dufise amahoro kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Harimo nibivuga ngo twizere ibitaraba ko twabihawe. Rero muri byo ko twabihawe nanje nagiye ndabibona kandi narabyizeye, ubu ndabirimwo. Nubwo hari ibindi byinshi tuhiga, ariko hari byinshi nabonye Imana yakoze bice muri iryo jambo. Novuga ko Imana yampumurije ko nari mu bibazo, nari mu tuntu nyene uco vyumva umuntu atabura utubazo, kandi ari no mu kigeragezo. Novuga yuko uri umwana w'umwigeme ari imyaka ugera mu gahura n'ibigeragezo, ukumva yuko kweri wihebye, ariko cyo mpabwa iryo jambo nuko nanje namandi imbere y'Imana ndirira Imana senga. Rero narahawe kurema. Rero iryo jambo izere Yesu, iyo ndirimbo niyo titre nayise, kuko harimo ibivugamwo twizere Yesu ni wadahinduka, abantu bo guhinduka, abavyeyi bakaguhinduka inshuti, ariko ubudahinduka ni Yesu wenyene. Amen. Tiko turasozera, ni ndakunda kubaza abantu babigeme, ndabakira gake kubera sindi impamvu, ariko ngizi bakojya kubakira ndakunda kubabaza ati nizihe nyifato umwigeme akijijwe abakwiye kugira. Ego inyifato umwigeme akwiye kugira n'imbere y'abantu bamuraba, nka cyane cyane keshi umuririmbyi. Akeshi ngaruke ku bantu b'abaririmbyi. Abaririmbyi ni abantu dufata minenegwe kuko twahamagariwe, cyane cyane abakobwa. Ndabivuze kuko nzi yuko abeshi ntibarabitahura, na genda cyari umwigeme, ariko ndizera yuko ibyo dusenga dusaba Kristo azobiduha. Ego kuko niwe atanga, niwe agaba, kandi byose arabifise. Rero muri we hari amahoro, hari byose, nta gukena,
iyo umwizeye habuze ikintu kuri umwigeme nawe uraza umwigeme cyo byumva hari byo nawe uvuga ati ndanyingishije ngiye kwisabira nibonanire n'uwo muntu abima simbuze babandoya ni imana yenye ndiko ndahamagara ndiko ndavuga kuko noshobora kuvuga ngo ngiye kubisaba umugenzi kanaka kabima mu nyuma kabincokorera ariko Yesu wenyene iyaguhaye aguhanyene nk'umuvyeyi rero natwe abigeme hari inyifato twifata nyene naje ndumwigeme singororotse kandi ndazi yuko turi mwisi ariko ntidukene kuganzwa na kameremere hari inyifato twifata ugasanga umuntu ntiyiyubashe je bakambona ndumuririmbyi ariko umuntu mugasanga hari utuntu ndiko nkora tubabaza bajya bandaba indirimbo je ubwo nishobora kubikora nibaza ngo ntibabibona ariko burya message utanga yakira benshi bisaba rero twisabire inkomezi zo kuba mu buntu bwayo duca bugufi ego arige bitunanira ko byohera ariko n'imbere y'Imana birashoboka cyane cyane shavu ririca byinshi ndi umuntu nyene mwishavu ndabizi ko ishavu rimwe rikunda kunganza ariko ntidukwiye kuganzwa na kameremere niyo mpamvu dukwiye kwama twisengera icyo kintu kituma dutemegwa n'Imana tukagisengera kigahera nimba ari ibyo nkora bidahimbara Imana nkabihagarika. Eka ndagushimiye cyane ariko imbere ko turangiza ndagomba utubwire imbuga nkoranyambaga canke imbuga ngurukana umenye ukoresha. Okay. Chembo nawe rero warundaba ntiwarushigikira. Genda didi abandi ugira bazimenye. Murakoze cyane yashana gutwenze gato. Ego chano yanje nitwa Manirafasha Evelyne. Niho hari gukurikirana indirimbo zanje kandi akaba n'ikiganiro nakoreye kuri RTNB kiriyo kuba maze kukibona byukuri duteze imbere abaririmbyi ya mwuga wa journaliste mushigikire nkuko nyene tuko turayaga mukora muri ubwo bundi bwo buryo bwo kuganiriza abaririmbyi ko hari gihe tuba dufise utubazo nyine ushanga menga ntitwo biheza twenyene ariko uri kuraganira n'umuntu avuga ati ahantu ndakunda guhabonera yesheke mbeno ikuraye gute ahantu ndakunda kuhabona intamba myongiye muri video mana shoboza ni vya bindi biguma bigaruka gusaba Imana kuko ntuzokwishoboza wenyene utari kumwe na Kristo rero abaturabira cyane zacu bame bibuka yuko dukenera natwe badushigikire gushigikira kwanyu dukenera niko mwinjira muri cyane zacu mukaraba ivyo dushirayo ubutumwa dushirayo ndazi kuha uhinjiye uranezerwa nkuko nandazi waranezerewe maze kubona indirimbo ya mbere n'iya kabiri na gatatu warumvise kweri kuko abajene ko bariko barakora kandi abishimira n'abajene bo mu Burundi by'ukuri bijukiye gukorera Imana ese twobibamwo neza tukabibamwo by'ukuri ego kandi baririmbire urukurikirane rw'indirimbo y'indwi nkundira nkayiririmba ko ndakunda kweri hajya hano na kweri irya jambo kugira n'abandi bumve ko igomba isohoke ihari igihe cyaho rero kagomba kigere ko twatsindanishiricwe tukwizera dufise amahoro meshi ava kumana ko twatsindanishiricwe tukwizera dufise amahoro meshi ava kumana n'amahoro ko twatsindanishiricwe Imana yacu n'Imana idatetereza n'amahoro ko twatsindanishirijwe Imana yacu n'Imana idatetereza ko twatsindanishirijwe n'ukwizera dufise amahoro meshi ava kumana ko twatsindanishirijwe n'ukwizera
dufise amahoro menshi ava ku mana n'amahoro ko twatsindanishirijwe imana yacu n'imana idatetereza n'amahoro n'amahoro ukwizera kwaratuneshereje n'amahoro ukwizera kwaratuneshereje nimuze twizere Yesu wenyene niwadahinduka nimuze twizere Yesu wenyene niwadahinduka mwayumvise kandi nzire cyane ko mwahezagiwe nkuko nandi nahezagiwe reka tuyirindirane igishika tuyirindirane amavidi reka ndagushimire cyane ko wemeye ko tugutumira ukaba wasangije ukuri kwawe abandi murakoze ko mwanyakiriye kandi mukanganiriza neza nabakunze cyane ngira nzogaruka ko nanjye nabishimiye ego kandi Imana ishishikari kugirira neza ikwagurire byinshi uyisaba ibiguhe n'igikundiro ku bantu ganiriza kandi ushirizeho no gukundwa n'Imana. Amen imigisha ndayakiriye basha bakunze ijambo rya TV kandi bashimire cyane kuba mwabanye natwe ariko sinoheraheza ntababwiye ijambo uyu munsi nifuza ko mugenda gusoma rikaba riri muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 30 Jean 3 verset 30 aravuga ngo urya akwiye gukudwa nanje ngigwe muto mu byo dukora byose meme si byo tugaragaza twe twa dukwiye gushigwa hejuru ahubwo ni Imana ibikwiye kudushira ni Imana ibikwiye gushigwa hejuru kubera ko niyo ituma tuba abo tugomba kuba niyo yatumye tuba abo turi rero nubabona uyu munsi ubaye naka ubaye uwo wifuza kuba ntuzoce wishira hejuru ngo hari ibikorwa bya danje wakoze oya parce que hariho abantu benshi birigo barakora ariko bataragera kuco bashize ko whatever you are ibyo ukora byose hashigwe hejuru Imana mwakoze cyane